izo ni doctrine, no kuvuga ko ni doctrine, hariho doctrine no mu buryo bwo kubaha Imana. Mwe mu Imana kubujije kwambara icyo gitambara, akubwiye kwambara icyo gitambara, cyambare kubwicubahiro cy'Imana. Uri kurabyumva? Hanyuma kandi ni wowe wiyubashye ukumva yuko n'Imana yawe yo mu ijuru ugomba kuyubaha no kuyubahiriza. Yubahe. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntihagire umugore ngo agenda ku ntuza atitwikiriye mu mutwe. Rero ugomba kwitwikira itwikira. Je nta rubanza mwaracira abantu batitwikira kuko nimba icyo ugiye cyo mu mutima ritaramubwira cyangwa mpwe muwiwe amukoresha ataramubuza. Turabaramukije mwese abakunzi bagisha TV aho muherereye ku mpera zine z'isi, hama tukaba twagendeye umukozi w'Imana adasanzwe umupasteur kazi w'umurundi kazi yitwa Fabiola. Muramubona ngaha anye, woba umuzi canke woba utari bwigere umubona canke ukaba umuzi wifuza kumenya byinshi bimwerekeye urabibona. None ni ngaha anye ugomba umenye byinshi kuri we. Hama reka dusabe wewe utarakora subscribe uyikore, wewe utarakora udakunda gukora like uyikore muri kano kanya, hama wongere ukande kuri notification nimba utarahakanda kugira ngo bikunde wama uronka ibiganiro ushikirizwa na Gisha TV. Reka Pasteur Fabiola twagendeye nkuko twabibabwiye aramutse abanywanyi ba Gisha TV. Kazi. Ego, Yesu ashimwe cyane banywanyi ba Gisha TV. Turashima Imana ko mwaramutse mutugendera kuri no musuri hejuru kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021 ku munsi wa mbere utangurana n'indwi. Nongeye kubashimira ko mwashimye yuko tugiranira ibiganiro. Ukuri Yesu abaho umugisha kandi turabaha ikaze kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane kuba muduhaye ikaze. Turishimiye cyane kuba mwatugendeye, kuba nemeye ko tubagendera. Ni by'igiciro kidasanzwe kuri twebwe, niteka mwaduteye. Reka rero Pastor Fabiola, mbere yuko dukora buri kimwe cyose nkaho tuko tuganira no mupasteur kandi ndetse n'abantu benshi cyane bakurikirana ibiganiro bya Gisha TV n'abantu basenga, reka umanze ushirire ibiganiro n'ibiyago byacu tugiye kugiranira muri kino kibanza ubishire mu maboko y'Imana. Murakoze. Ego, reka dusenge twizere. Mana data wari mu ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turongeye kugushimira na ntaryo agatondo keza kuno munsi, uburyo wabanye natwe, uburyo turiko turagiranira ibiganiro na Gisha TV kuri uno munsi uri hejuru. Nongera nshima Imana, nsaba mpwemu yera kuturongora ku kintu cyose kiza gukorekeka. Nsaba ubwiza bw'Imana Aburahamu, Isaka na Yakobo kugira ngo bubane natwe. Icyubahiro cy'Imana yacu gishishikare gukuzwa. Mana muri bino biganiro no muri zino nyigisho ndakwinginze mwami Yesu ubane naje kugira ngo bize kugenda neza, ibintu byose bigende neza. Ndasaba ijuru kwemera kino kiganiro, icyubahiro ni cyawe databuja. Dusenze twizera Mana ko abazokumva kino kiganiro kizobagirira umumaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Amen. Murakoze cyane Pastor Fabiola. Reka usubire uramutse kandi abanywanyi ba Gisha TV. Unabidondore ubabwira umidondoro wawe ku batakuzi bamenye Pastor Fabiola ninde, babimenye bavyumve nyene. Ego, murakoze. Ego, ndi Pastor Fabiola, mvuka mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura mu Kamenge. Hanyuma nkaba naragiriwe ubukwe bwo kwibaruka abana 7, nkaba mfise abuzukuru 18 kugeza kuri uno munsi. Imana nkiri mu Burundi yarangiriye ibakwe ba umumambre fondateur w'ishengero rya Erabu Church. Hanyuma kubera impamvu z'igihugu cyacu narashoboye kuza no mu gihugu cya Kenya. Ubu naho ndongoye ishengero ryitwa Pentecost Ministry, Family Pentecost Ministries. Niryo shengero ndongoye hano muri iki gihugu cya Kenya, igihugu cy'amahanga. Nongera nshima Imana ko ikomeza kubana nanje. Hanyuma ndabona bigenda neza uko biri kose, usibye kino gihe turimo kikiza cya corona, ariko ibintu byose bimeze neza. Nuko bene data ba Gisha TV turabashimiye. Ego,
turacyakomeza muri ibi biganiro byacu. ego murakoze cyane kuri turumva mwarahezagiwe kubuzukuru twumvise mufise ego murakoze cyane mwarahezagiwe kandi barashikare kubahezagira ego hama Pastor Fabiola mwoba mwatanguye kugira umuhamagaro ryari wo kuba pasteur canke mwoba mwarabikuranye byari bibarimo kuva kera canke n'ibintu nyene vyaje mukoze bimeze gute mwoba mwakiriye agakiza ryari ibintu nyene hamwe n'ivyo. Ego ndashima Imana kuri icyo kibazo mumbajije kuko ni ikibazo cyiza cyane. Jewe nakijije mfite imyaka 15 hari tariki 16 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 1979 kuko mvuka itariki 30 z'ukwa gatanu umwaka wa 1964 aho niho nashoboye kwakira agakiza, niho navuka ubwa kabiri kuri zo tariki 16 z'ukwindwi muri 1979. hanyuma nari umwigeme w'imyaka 15 ndakomeza mu by'agakiza ndakomeza ariko umuhamagaro wo kuba umupastori kenshi sinawiyumvamo kandi nakuze numva yuko nk'abantu twakuriye muri Pentecoste twakuze tubona yuko umenga atamupastori w'umugore akwiye kubaho bivanye n'ibyizerwa byaho ariko harageze igihe maze kumva umuhamagaro uri kurabira muri jewe icyo gihe watanguranye no mu 2004 ego mwaka wa 2004 niho natanguye kuyumvamo umuhamagaro ntangura gutegekwa gukora ibi na biriya kuvyerekeranye n'igikorwa cy'Imana. Hanyuma sinagarukiye ngaho narashoboye gufata urugendo nja Eldoret muri iki gihugu cya Kenya aho nashoboye kwiga amashuri ya Bibiliya mu myaka 3 noneho bivanye n'inyigisho twakira muri ico kibanza canke muri ayo mashuri ya Bibiliya narashoboye gutahura neza yuko atamuntu numwe atahamagawe gukorera Imana. Narashoboye gutahura yuko atagitsina na kimwe kidashobora gukorera Imana. Aho niho natanguye kumva yuko umuhamagaro wo gukorera Imana uvyutse hanyuma ntangura igikorwa. Ego murakoze cyane hama nkuko mwabivuze ati ntimwavyumvamo cyane bivanye naho mwari mwarakuriye mwabona umenga kuba uri umupasteur w'umumama ntibishobora gukunda umukenyezi nkuko benshi cyane ino munsi baracafise ico kintu baracavuga ati nta mupasteur yemerewe kuba ari umukenyezi baracabivuga kenshi na henshi barabivuga benshi barabifitiye ko amadidane benshi cyane nkuko n'imigani yo mu Barundi wacu usanga bivuga ngo nta nkoko kazibika kandi inkoko zibaze isaki zihari ibintu hamwe n'ibyo none wo bivuga kiki kugira ngo ino musi ujijure abantu babaye intuzenye babaye mu mutwe nyene bakiboha neza bakavuga ko nta mupasteur w'umukenyezi yoshobora kubaho. Murakoze cyane. Ikintu kihari nuko ibintu byose tubihabwa n'ijambo ry'Imana. Ego ijambo ry'Imana kenshi na kenshi iyo utari umuntu asoma ijambo ushobora kumenya naho ushobora gutangurira igikorwa. Ariko iyo wasomye ijambo birakwereka neza yuko umuntu wese muri Yesu Kristo twarakowe n'amaraso ya Yesu. Mu gihe twakowe n'amaraso ya Yesu Kristo nkuko mu Bigalatiya igice cya reka dusome mu gice cya 3:25 haravuga ngo biva ku kwizera ngo ari ku kwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu kuko mwese ababatijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo ntihashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki ntihashobora kuba umugurano cyangwa uwidegembya ntihashobora kuba umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu ko muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu murabaragwa nkuko byasezeranye. Urumva twisunze rino jambo ku muntu rero atarasoma ijambo ry'Imana niwe akiri muri ubwo bujiji niwe akiri muri umwemu yo kubona yuko umugore adashobora kuba umupastori no kuvuga ko yoba afise akarimbi katamwemerera gukora igikorwa. Ariko ku muntu amaze kwizera Kristo ngo twambaye Kristo mu gihe twambaye Kristo ntiyashobora kwitwa ngo umugabo niwe ashobora kwambara Kristo wenyene. Twese turambaye Kristo wewe uramwambaye
bivanye n'igitsina ufise no kuvuga ko ukwizera kwawe wakiriye Yesu Kristo kukwemeza yuko nimba Kristo ari muri wewe waramwakiriye ari mu bugingo bwawe no kuvuga ko wambaye Kristo. Ico gihe rero nta bintu by'amacakubiri byo kuvuga ngo umugore umugabo ngo niwe ashobora kwemererwa guhagarara kubw'igikorwa cy'Imana kandi ibintu byatanguranye n'isezerano risha na kera hose n'isezerano rya kera. Turabona ba Horuda, turabona ba Debora, turabona benshi bahagaranye n'igikorwa cy'Imana. Ndetse na Paulo afite inzandiko nyinshi benshi bahagararako bakavuga ngo umugore ntakwiye kuvuga. Dusanga yuko Paulo mu gice cya 16 cy'Abaroma ariko aragira intasho ziwe yaratahije n'abagore bagiye bakorana nawe. Usibye n'ibyo mu ntuze mu gitabo cy'Abafilipi gice cya 4 hariho abagore bitwa babiri yitwa Euodia na Sintike bari bafitaniye amatati. Muri ico gihe ayo matati yabo Paulo ariko arasaba bene data kubegera kugira ngo bikunde bashobore kumvikana. Yaravuze ijambo rimwe ryiza kandi rizima ngo mwibuke yuko twakoranye nawe ibikorwa by'Imana. Urumva rero muri ico gihe rero nimba hariho abantu bagifise ubwo bujiji bagifise iyo mwemwe kuvuga ngo umugore ntakwiye guhagarara ngo agire ijambo avuze ngo abe umupastori isake inkoko kazi ntibika hari isake byandagutakiye kimwe gusa uko kubika inkoko kazi idashobora kubika hari isake ni kakarimbi tugomba kumenya abagore ko tugomba kugarukirako ariko mu gikorwa cy'Imana twese turabana b'Imana. Iyo ni yamyibuza twama dusanga ifata mu buryo bwa kutime canke intuzeye ibi bintu byacu by'ibisekuru n'ibisekuruza canke bya bindi byacu bya Kirundi canke bya bindi no kuvuga ko ahantu ugasanga mu Burundi bafite imigenzo. Amen. Hariho akantu waruvuze pastor ngo icyo cyo kuvuga ngo inkoko kazi ngo ntibika isaki hari ngo ni bimwe nyene byo gushaka kwerekana ko hariho nyene imipaka. Ni imipaka nyabaki iyo mipaka umugore nyene adategerezwa kureka. Iyo mipaka ni ya indi yo mu rugo. Uri kurabyumva ariko si ijambo ry'Imana. Iyo ni ya indi yo mu rugo umugore adashobora kuvuga ngo ndahagurutse kuganza umugabo. Kandi n'umugore w'umupastori ategerezwa kumenya neza yuko hari akarimbi ahereje Yesu n'akarimbi k'umugabo wiwe. Yuko ari umupastori mu rushengero mugani yashika mu rugo ashise muhereke ku mugore aja musi uburongozi bw'umugabo. Niko bitegerezwa kumera nyene. Murakoze cyane. None nkawe mu gihe ubona nyene uhagarariye igikorwa uri mu mama uba wumva nyene wiyumva gute nko muri kino gihe nyene uri mu mama nyene akuze uhagarariye igikorwa cy'Imana wiyumva nyene umeze gute? Numva meze neza cyane. Ndumva nyene ko ari igikorwa nkunda kandi ndumva yuko ari igikorwa kinkwiye mu gihe umwami wanje ntamutetereza. Icyo gusa kuko mpagaze nkagarara ku kuguru kumwe nka rusake aho niho nshobora kunanirwa ariko mpagararanye neza n'umwami wanje ndumva yuko ivyo ndiko ndakora binyemeza yuko ndi umwana w'Imana. Murakoze cyane. None Pastor Fabiola hampande yuko uri Nairobi ukaba uri Kenya mu gihugu atari c'amavuko apari yuko uri umupasiteri hari ibindi bintu usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose? Ibikorwa by'ubuzima bwa misi yose kare jewe nakoresha secretariat publique nari mfise secretariat publique nakoreramo nkiri mu gihugu cyanje kandi nari mfise ishuri rikomeye ryitwa École Amour du Christ. Hanyuma nayo mashengero nyene nakurikirana ivyo bikorwa nakurikirana ibikorwa by'amaboko secretariat publique hanyuma mu bikorwa by'umwe nyene mu mashengero hanyuma nayo mashuri yarinjiza nivyo bikorwa nakoramo ariko maze kugera ngaha nivyo nanone bibandanya bimfinansa mu gihe ndi ngaha. Hano nta gikorwa mfise kuko nariyumviriye ku bivanye n'ubuzima bwa hano nkihashika nariyumviriye gufata ibitenge ngire ndatembereza kuko ndavyikoreye niko nashika numva ijyo rimbwira ngo tanga iki kwa naka tanga iki hariya ncasanga kumbe uwo muhamagaro wo kudandaza ivyo bitenge so wiwanje Imana ntiyashaka ko nza kudandaza ibitenge yashaka ko ndandaza ijambo kandi ndashima ko ijambo ryakiriwe
muri iri shengero ryacu ryakiriwe n'abanyagihugu ba hano nibo dukorana igikorwa kugira ngo urabona umwe ngaha ari mu masengesho ibintu mwene ibyo umva ibyo mwasize mukoze mba mwariziganirije bimwe bavuga ngo inkono mutama yitwaza mu busaza ayica akiri muto aho ni sawa umva wari wariciriye inkoni aho ni sawa rega byose nyene biba ari byiza none nyene biroroha kuko nk'ubu dufate sinikinyegezwa abantu bose barabizi yuko amafaranga yo muri kiriya gihugu cy'iwacu ari hasi cyane kuriko aya yo muri kino gihugu turimo no munsi none birakorohera cyane yuko amafaranga avuye muri kiriya gihugu naho bufise urazi rimwe na rimwe urashobora kumva ngo urungikiwe amafaranga n'umuntu ari hariya mu gihugu iwacu cy'u Burundi akakurungikira amafaranga 50,000 akacagera kugushikira n'amafaranga adashika n'2,000 by'amafaranga yo hano birakorohera ko yakoresha mu buzima bwa misi yose ugateza imbere igikorwa cy'Imana ndetse nabo mubana abutunze bakamererwa neza. Mademoiselle nagomba ndakumvishe yuko iyo turiko turakorera Imana Imana nyene data wa twese ari mu ijuru niwe amenye uburyo tubaho sino kugira ngo amaso yanje ari hariya mu Burundi cyane ariko amaso yanje ari ku gikorwa cya data no kuvuga ko ngo nimwakora ibyo ngomba Imana nayo izokora nayo ibyacu tugomba ariko urabyumva no kuvuga ko aha animba hari ibyo ndikunda kora abo turiko turakorana ababona yuko hari igikorwa ndikunda kora erega kuva na kera hose umuntu uzi yajya byo kugicanira umukozi w'Imana yagiye byo kugicanira ndakora hanyuma nakora bajya dukorana bakamenya yuko ndi kugicaniro bakazana nkajya barazana nkajya none ndi ku gicaniro cy'Imana mekura ko kantu nyene aho nyene umvutse hari ukuntu abantu bashi usanga bako baravuga ngo abapasiteri bakino gihe bareka gukora ibintu bakaza kunyaga abakristo ugasanga babwira abakristo ngo batanga ibigira 10 n'amashikanwa kugira ngo bironke ibyo birira ese cyo kivuga kwiki kuko benshi barabitera ko commentaire abandi bakanavuga ngo nivyo byababujije no gukora ndakubwire urabona je kiriya giseke cyanje kiri hajya kijya ushatse ni waza gashira hajya kimwe ndigisha nkigisha umuntu gukorera Imana mu buryo bukwiye gutanga ikigira 10 gutanga amashikana ndetse nimba hari icyo Imana yaguhaye nimba uri umurimyi intuze bijya umushuzo cyane uje gushima Imana ukavuga ati nje gushima Imana afise ikintu kanaka ibintu mwene ivyo urabizana mugabo nta n'umunsi numwe ngobera mpagaze ku ijambo Paulo yavuze ati umuntu wese atange nk'uko umutima wiwe ubigomba bajya nabo bagomba gufata abantu nkaho umenga ni kidandazwa bateretse ngaho abo ngira ngo ntibabahagararanye n'Imana kuko umuntu ahagararanye n'Imana arindira icyo data wo mujura muha akaba ari cyakorerako kuko turasenga uravyuka mu gatondo ukereka Imana ibyifuzo byawe kandi Imana ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo uduhe ibyo kujya isengesho rya data wa twese ngo uduhe ibyo kujya bitukwiye uyu munsi Imana yama yiteguye kuguha ibyo kujya bigukwiye uyu munsi ariko urabyumva kandi kigeretse ko no kuvuga ko iyo wizeye Imana nyakuri ijambo ry'Imana ritubwira ngo usabe uzohabwa uramutse uzokugurura udodoro uzokugururira no kuvuga ko kandi ngo nta usaba se umukate ngo muhe ibuye cyangwa ifi inzoka uriko urabyumva none mu gihe uyo data wo mu ijuru abona yuko ndamukorera mukuri no mukugororoka yoreka kumbesha kandi ikindi nacyo kuva na kera narindi cyagihe hose cy'abaherezi n'abarewi bajya kuvyo ku gicaniro Imana ikamenya abicamo bivanye n'abajya bazana bakazana ibintu kanaka no kuvuga Imana yarabategeka bakabizana noneho abakozi b'Imana biswa abarewi biswa abaherezi nibo buri cyo bajya kuko bari umugabane w'Imana iyo ukora mukuri no mukugororoka ntabwo urinda kuvuza inzamba ngo zana cyanke ngo wiri guratekera abantu ko bakajuyiga ngo ni mukora ukuntu urareka Imana yonyene ikikorera yonyene ikabakorako kandi usivye n'icyo hari n'umuntu ashobora gukorera nk'amasengesho cyanke wamufashije mu buryo ubu n'ubu mu buryo bw'imwemu nawe n'Imana ikamucamo
ugasanga kuzaniye n'ikintu gishobora kugira je gasi mbora ngogwa ngo iki ngo ndiko ndarondera ibintu byo kuriha amazu byo kugira gute senga Imana nkayibwira nti mpagaze kuri ofisi yawe biro vyanje naha ni mu Mana cyane mbwira nti je rero ko ndumukozi wo mu biro vy'iwawe kumusho ukwezi impemba ikayazana nkari hinzu y'abandi abana banje bakajya turi umuryango w'abantu 12 ahanyene Nairobi jewe turi kumwe na mama wanje turi kumwe n'abana bandi 10 abana biwanje 2 nabuzukuru rero 8 bari ngaha bariga nyene umwe ari muri form 3 abandi nabo hari utubiri turi muri noze nasari hariho nabundi bubiri buri mu wa mbere hariho n'uri mu wa gatatu baje nabuzukuru nabo bari mu wa 4 yabaze ko muri kino gihe abo mu wa 4 babaye nk'abahagarika yego hakaba n'ubundi aheruka kugira test yo mu 8 ivyo byose turabayeho ibintu byano bikomeye cyane yakomeye wizeye Imana nta kintu nakimwe ushobora kubura burya ikintu Yesu Kristo niwe waduhaye impanuro nziza ati nimwagira kabuto kwizera nk'akabuto kasimara mushobora kubwira umusizi ati shinguka ugashinguka rero kenshi na kenshi baba pastori bitwa ngo bateza amashi abo barongoye nibo babandi kubera ko badashobora gukoresha ko bakwizera kwabo baguma bahanze amaso abantu niho bibananirira ugasanga batukisha n'ijambo abantu bakaba babona akagira ngo n'amaduka bashizeho ni bioske bashizeho kugira ngo baronke ibyo buzuza inzo zabo Jesse ndi wa mupasteur kuzuzinda ibintu banzaniye njeje gusenga gikogwa cyanje n'amasengesho nkikorera imitwaro yabo ndongoye none Imana mu ijuru ikamenya yuko nakoze ikamenya n'ikimpemba kandi njye mbaje Imana bivuga ati abantu bose bayuba harumva mudotegezwe kubona imigisha yayo mukiri hano kwisi y'abazima ijana kwijana n'ubwami bw'Imana hamba murakoze cyane hama none nyene mwavuze ko Imana yabagiriye ubuntu ikabatera iteka cyane ndetse ubutumwa muvuga kenshi bwakiriwe n'abantu b'abanyagihugu bo muri kino gihugu ko kenshi abantu benshi bazi igihugu cya Kenya ubutumwa bwaho kenshi bushingiye ubwoko bwabo kuko usanga ishengero ngo iringo ni ry'aba ubwoko bunubu ubwoko bunubu ugasanga n'abantu nyene bibereye ngaho nyene muri ubwo bwoko bwabo atamuntu umwe ariko arabavangira byarakoroye cyane kugira ngo uzane ubutumwa ubushikize mu banyagihugu mu gihe bonye n'ubwabo bibagora kugira ngo bafate uwo mu bwoko badasangiye ngo amuzane mu rusengero rwiwe ntabwo ndakubwira yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazobamenyera ku byo bama ngo igiti cyiza cyose cyane ibyamwe byiza umunyagihugu wa mbere yatangiye kwinjira ngaha yasanze ibyamwa byiza ngaha noneho kuko ivuga butumwa bujya rihera ku muntu umwe akagenda abwira abandi ujye nawe yabwiwe akabwira uwundi ujye nawe yabwiwe akabwira uwundi ibintu gutyo no kuvuga ko rero hano no kuvuga ko bahaje kuko bahasanze ijambo ribakiza ribabatura ribakura muri bya bindi byari bibabusha rero muri ico gihe ntibirinda yuko baza ngo no kuvuga ko ngo ntiboza kubera ko genda umunyamahanga baza baje bakurikiye ijambo kuko bahasanze ijambo bahasanze ikibakiza upfa ngaha kijijwe aragenda akazana udati hari hano nahabonye Imana rero icyo nicyo rero gituma abantu bagenda bakurikirana amoko niki je baraza bakababwira ngo musengera muri rya shengero ry'umurundi kazi none ni muze baraza tubasenga kandi ugasanga na bene wacu w'abarundi niki bivanye n'ukuntu usanga twinubana tugira gute nta nabahari ariko abanyamahanga bakaza kubera iki basanze Imana abantu bizeye Imana ibintu biragenda neza kabisa ego turashimye cyane no kuri ukuntu turiko tuganira namwe kuri no kumugerageza kugira iki kubwira abantu kuri kuko kino gihe abantu ni gake usanga bariko barabwira abantu kuri ego usanga bariko baragumana muri za complexe zabo ngo umugore ntiyemerewe kujya ku gicaniro ngo mbega ngo niyemererwa ngo kujya ku gicaniro ngo azamanze ngo yiyambaye iki gitambara twikira umutwe ibintu nkamwe n'ivyo nyene
izo ni doctrine, ni ukuvuga ko ni doctrine, hariho doctrine no mu buryo bwo kubaha Imana. Mwe mu Imana kubujije kwambara icyo gitambara, akubwiye kwambara icyo gitambara, cyambare kubw'icubahiro cy'Imana. Uriko urabyumva? Hanyuma kandi ni woba wiyubashye ukumva yuko n'Imana yawe yo mu ijuru ugomba kuyubaha no kuyubahiriza, yubahe. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntihagire umugore ngo agenda ku ntuza atitwikiriye mu mutwe. Rero ugomba kwitwikira, itwikira. Je nta rubanza mpora ncira abantu batitwikira, kuko nimba icyo ugiye cyo mu mutima ritaramubwira cyangwa impwe muyiwe amukoresha ataramubuza, ataramubwira ati itwikire, ataramubwira ati genda gutya, je sindamucira urubanza. Oya, ntabwo ubutumwa bwo guca urubanza tugomba kububamo. Tugomba kureka umuntu wese akagendera mu mwidegemvyo wa Kristo. Uriko urabyumva? Hanyuma ndazi neza yuko nihagera igihe ikingera cyo mu mutima, sinshobora je simpora ndeka kwambara igitambara, ariko sinshobora kwemeza abandi ngo ambara igitambara nk'uko nsa n'ibikunda. Oya, ndakureka Imana dusenga yonyine ishatse kuguhindura ikaguhindura, kuko ntabwo inaniwe kuguhindura, ntabwo inaniwe kukwereka ibikwiye, cyane ishobora no kugukoresha no muri ubwo buryo wibereyeho. Ivyo byose birabaho, ariko ntitugomba gufata ibintu by'imigenzo ngo tubishyire mu Mana dusange turiko turabugaranira abantu mu bwami bw'Imana. Twege nta rugi dufise rwo kugara bwo kujya mu ijuru. Urugurura abarushye n'abaremerewe ngo nibaze kuri jewe ndabaruhura, niko ijambo ry'Imana ritubwira. None mu gihe ufashe wa wundi aremerewe na bya bishatsi n'ibiki byandagutakiye ya ma produit niki, hanyuma ngo uramukumiriye kuko wewe wambara igitambaro uzo uri kurashika ku butumwa nyabaki, ntacuzo umufashije, uramureka kaza. Noneho wenyene bivanye na ryaje ryo mu mutima, ryarindi ritubwira, ryarindi ritwongorera, ryarindi riduha gucika abana b'Imana nyakuri, ryarindi. Noneho sikuvuga ngo kuba umwana w'Imana nyakuri n'umushatsi, kuba umwana nyakuri ngo ni nyambaro, kuba umwana nyakuri ngo ni nibi by'imitegekere n'ibiki. Kuba umwana nyakuri bivana nuko wewe wakiriye, uko Imana igomba kugukoresha. Turavye abahizi bo kwizera benshi uko tubasoma mu ijambo ry'Imana ntibakoze kumwe. Umwe wese yarafise imikorere yiwe, Amos yarafise imikorere yiwe, Yoweri yarafise imikorere yiwe. No kuvuga ko buri muntu wese abafise umuhamagaro nk'uko Imana igomba kumukoresha. Turavye Yeremiya yarafise imikorere yiwe. Bibiri tubwira ko ngira ngo yaranavuga n'ubutumwa, no kuvuga n'umuvugisha w'amarira muri make. Yama yarize aragera ahantu arabwira Imana ati Mana waranyoheje ndoha, nibagira ko nsomvye nkomeze. Uriko urabyumva? Rero hari igihe no kuvuga ko tugiye kuraba abandi babwirwa ngo kora kunuku witwikire ugende uce mu gihome ugire gute. None twacha dufata twese duca mu bihome, ntibikunda. Fata inkono ishire ku ntuze witekesha amavye, ntibikunda. Kira muntu wese afise ukuntu Imana yamuhamagaye, nta guciranira imanza. Rero je rero mu gutuma bwo gucirira ubanza abantu ntako ndimo. Iyo mbona yuko hari ukuntu uri kuragenda, jewe mfata umutwaro wo kugusengera kugira ngo Imana bishobose guhindure nkuko yonyene yishakiye. Murakoze cyane Fabiola. Hama twizere nkuko watubwiye ko ufite umuryango munini cyane, twizere ko mubagize uwo muryango no mubagize urusengero urimo mu bakristo bawe, ndetse uwo muryango utasigaye inyuma. Neza cyane, abana banje bose bamwe n'abaririmbyi abandi cyane gose. Nifite turumva mwarahezagiwe. Hama none twashaka kubibariza akabaje nimba atari kinyegezwa, ndetse nko muri gikorwa cy'Imana nyene murimo nyene muri Nairobi, nta ntambamye mwa mugenda muhura nazo ugasanga nyene biriko biragenda nyene nkuko mutavyifuza? Intambamye ya mbere ni iki kiza yatumye abantu ajya marupo tugenda tukinjiramo, ugasanga umuntu noneho umenga bamubwiye ati genda widegemvye. Iyo niyo ntambamye nyamukuru yabaye mu gikorwa cy'Imana, bituma ishengero risubira hasi risubira inyuma. Intambamye igira kabiri ni ya mafaranga nakubwira. Ni ya mafaranga, no kuvuga ko amafaranga
nkuko bivuze ati amafaranga ava hari iwacu ni make ugasanga ntacyo ashobora kugukorera kuko ikintu cyose ata amafaranga ntabwo ushobora gushika ku ntumbero y'icyo ushaka. Hanyuma uretse kandi n'icyo kenshi na kenshi intambamyi y'igikorwa cy'Imana usanga ariyo kubura aburongora. Ni ukuvuga ko iyo bishyitse nk'aho twizera Imana, tubuze amahera twizera Imana, abakristo bataje twizera Imana, kimwe tukagira isengesho tubwira Imana, tukayibwira ibikenewe, ibikwiye n'ibiroranye. Ubundi intambamye ntizishobora kubura, ibigerageza ntibishobora kubura, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo bigerageza ngo ntibizobura kuza, ariko hahirwa bihangana bagashika ku iherezo. Rero muri ico gihe ibigeragezwa bije, intambamye zije, turaba Imana. Murakoze cyane. Hama muri kano kanya na kahe kajambo ushobora kubwira bariko baradukurikirana kuri Gisha TV abanywanyi bacu? Ariko baradukurikirana b'abanywanyi bacu, novuga yuko umuntu wese ahagarare ku muhamagaro wiwe, akore atiziganya, akore yisunze ko ariko arakora neza nk'uko Imana ibimusaba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bahagaze imbere y'abandi bazokwitwa nyinshi. Niwagenda ukakora mu buryo bwo gucika intege, ugakora mu buryo butameze neza, ugakora mu buryo butagira mvura, aho urumva uzoburikura igikorwa cyane uzoburikura bitesha agaciro. Ko rutiziganya umenye neza yuko shobuja wo mu ijuru afise icyo azoguhemba. Abikora into mbere 15 ku murongo wa 58 haravuga ngo nuko bene data nkunda ngo mukomere ntimunyiganyege, ngo murushirizeho gukora ibikorwa byiza by'umwami, ngo kuko ubutame bwanyu atari ubwo busa mu mwami. No kuvuga ko nimba ubutame bwacu atari ubwo busa mu mwami, reka dukore, ahubwo nibahaguruke dukore, tugire ikanguka. Abantu tubakangurira ivuga butumwa, abantu tubakangurire kurondera Imana, abantu tubakangurire mu byizegwa bizima, abantu tubakangurire kugira iherezo ryiza. Kuko intango irashobora kuba mbi mugabo ukagira iherezo ryiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor Fabiola, nukuri turanezerewe cyane n'umuntu twakiriye ko mutuganirije komeye cyane nukuri, kandi twizere ko n'ikindi gihe Gisha TV nimvira ko agendera mu byo yakaze. Nukuri zoba hakaze cyane gose, temi yari yose muzoshaka kumbaza nzoyibishura nkuko mwe mu Imana ndongoye, kuko sinkoraho nirongora, senga Imana kugira ngo mwe mu Imana andongore, kuko nta muhinga ariho mu by'Imana, turongorwa na mwe mu yera. Iyo rero tugomba kurongorwa na mwe mu yera, turakora ibikorwa bya mwe mu yera nyine. Urumva temi yari yose muzoshaka kumbazamo zoyibishura nkuko mwe mazoma kuyibashikiriza. Yes, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Hama turashimiye bariko baradukurikirana muri iki kiganiro cacu, twongera dusaba kandi ubutarakora subscribe ko yoyikora, kora j'aime ko yoyikora canke like na partage kugira ngo musangize abandi zino nyigisho zidasanzwe dukuye muri Madame Pasteur Fabiola, aho yari kavuga ku bijanye, yariko ashimangira cyane ko vyemewe yuko umuntu akorera Imana ataravye igitsina ciwe canke ataravye kiniki, kimwe gusa abayikorera mukuri no mu mpwemu kandi abayikorera ahagaze. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen.